kera izuba ryaratse, imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana zija inama ingene zokwimba iriba rirerire kugira ngo zishobore gushikira amazi. Inyamaswa zose ziravyemera uretse Bakame gusa yavuze ko ata nguvu yifitiye. Umwami w'ishamba hamwe n'ivyegera vyiwe bemeza ko iryo riba niriheza gukorwa bazohora bagira ibihe vyo kurinda iryo riba kugira ngo batahure uburyarya bwa Bakame. Iriba ririmbwa rigira amazi meza cane aryoshe cane kandi afuse. Nuko bukeye kabiri Bakame igira inyota maze irondera umubindi wuzuye ubuki. Bakame aja kurondera amazi yo kunywa kuri rya riba. Ubwo Bakame yarizi uko iri buze kubigenza. Muri ivyo bikoko rero imfyisi akaba ari agomba kurinda iryo riba. Bakame iraza isanga imfyisi yahageze kare yicira insazi mu maso kuko yari imaze kurambirwa no gusonza. Nuko imfyisi irabukwa Bakame iti ese Bakame ubu ntufashwe? Ese ubugenzwa ngaha ni ntiwavuze ko wamugaye? Bakame irayisubiza iti ataha ntugira ngo nkeneye amazi yawe. Ati humura nifitiye amazi arusha ayanyu kuryoha. Imfyisi yumva igize amatsiko irabwira Bakame iti impase nsomeho numva. Bakame yihereza wa mubindi irayibwira iti akira maze wumvirize amazi yanje aryoshe kurusha ayo yiwanyu. Imfyisi yakira wa mubindi isomyeho iravuga ati araryoshe cane koko. Iragotomera kubera uburyohe bwari bwinshi maze umubindi irawurangiza hama iraboregwa yiryamira ngaho. Bakame ibibonye gutyo itora umubindi wayo iravoma iriyuhagira irangije irayatoba kugira ngo yereke ko iyoboye za nyamaswa zose ariyo kizigenza. Hama iragenda. Nuko imfyisi yikanguye isanga Bakame ntayihari. Nuko ya mfyisi ija kubibwira ibindi bikoko maze birayituka cane. Zirayituka cane ati we nta kamaro kawe. Imfyisi nayo irababwira iti ngaho namwe nimwigireyo muzobona uburyarya n'amayeri ya Bakame. Ati muzoba mureba ukuntu ako kagabo ari akanyabwenge kandi gafise amazi meza kandi aryoshe kayaguha ngumweho ugasinzira burundu. Nuko imfyisi bayisimbura ku burinzi canke bayikura ku burinzi ariko ntizashoboye gusubira iyo mfyisi ntizayirushije ubutwari. Kimwe gusa muri ivyo bikoko nico cashoboye gutahura uburyarya bwa Bakame. Yamara ico gikoko naho cashoboye gukora neza ariko ibindi bikoko vyaragisuzugura bikakinegura ingendo nuko iteye. Aha cari ikinyamasyo. Muzi ukuntu kagenda kikwega inda hasi ariko ikinyamasyo caragiye gishitse kuri rya riba cihisha mu mazi. Nuko Bakame karaza no kwiriba yihamagaza ubusa kugira ngo irabe ko hari yindi nyamaswa yoba yaje kurinda ayo mazi. Ibonye nta nyamaswa ihari yishora muri rya riba ngo ivome. Iratangura iravoma akanyamasyo kaba gayifashe ukuguru karayikwega kayijana imbere y'umwami w'ishamba. Ibikoko byose birakorana. Nama bamaze kuyikora Bakame icirirwa igihano cyo gucibwa umutwe. Ariko imbere yo kuyica umutwe byagombaga ko Bakame baba bayiboshe kugira ngo ntitoroke ngo ibasige igende. Mu gihe zariko zirondera umugozi ukomeye Bakame irababwira iti jewe muranzi kubera ikimirirwa murarondera umugozi ukomeye. Ati mutore kijya gihuba ukajya ku gitoke mumboheshe nibisanzwe. Ati murazi ko ntakomeye. Nuko zitora umuhubahuba zirayikabohesha. Hashize umwanya izuba riraka wa mugozi utangura kuma. Nuko Bakame menya ko igihe cyo gucika kigeze itangura kwibohora. Ibikoko vyari biyirinze biravuga biti ivyo twumva bikakaza nibiki? Bakame nawe arabishura ati ntibibatangaze ubu ntanguye gusamba. Ati mukanya ndahwera ndapfa kuko mwamboshe. Nuko zimaze kubona yuko Bakame itagishoboye gucika umwanya n'umwanya ishobora gupfa ivyo bikoko bitangura kwiterera inkuru. Bigitera inkuru Bakame akagozi iragaturitsa isimbuka nk'umuravyo nazo zija inyuma ntizabona naho kaciye kigira mwisenga ryayo karigaramira karavuga gati ndabahaye jewe umuhungu wa Bakame.